Mbanje kubaha kaze nshuti banywanyi bacu kuri mwese mviriza amakuru n'ibigano dutambutsa kuri imbonesha kure yacu ari na yanyu ya Burundi News TV. Ndababwira ukuri aka kanya makuru akomeye cyane yeje kudushikira. Perezida Evariste ndayishimiye ahaye kaze muri Fleuve Congo Hotel. Amakuru akomeye cyane yeje kudushikira na amakuru turuze kugaruka ko mu buryo bw'idonido umushinga amateka Agathon Rwasa urongoye umugambwe wa mbere utavuga rumwe n'uri ku butegetsi ahejeje guca umugongo Perezida Evariste ndayishimiye aha mwagiriza ibikorwa bitandukanye akamusaba guhindura ingendo. Amakuru akomeye cyane yeje kudushikira abatari bakeyi ntibanezerewe n'ibikorwa bitandukanye vya Perezida Evariste ndayishimiye aho ubona yuko ari ugusomborotsa na cyane bimwe mu bikorwa bitandukanye vyo mu gihugu cy'u Rwanda. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste ndayishimiye nyene icubahiro mu rugendo rwiwe arimwo mu gihugu ca Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuri ubu ngubu ariko aragirana ibiganiro n'urwaruka harimwo n'urwaruka rw'abagize urara rukomeye cyane mu guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Abo nabari mu mugwi w'inyeshamba FDLR. Ni mubonano uza kubera ahitwa Fleuve Congo Hotel. Ni mu nyuma z'uko ari ku mugwa mukuru wa Kinshasa ni muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Evariste ndayishimiye akaba asanzwe ari imboneza y'urwaruka mu bijanye n'amahoro n'umutekano ku rwego rwa Afrika nk'uko nanone yashizwe ko n'umuryango w'ubumwe bwa Afrika. Ku munsi w'ejo haheze mu birori vyo kwimika Perezida Felix Antoine Tshisekedi, Evariste ndayishimiye umukuru w'igihugu cy'u Burundi yarakomewe amashi cyane n'abanyekongo na cyane bari bitavye ivyo birori nk'umugenzi w'igihugu cabo yabafashije kugwanya gasomborotso k'igihugu cy'u Rwanda. Mbahaye kaze muri ayo makuru akomeye cyane twabateguriye. Hariko haribazwa ivyo Felix Antoine Tshisekedi yo bagiye gukora mu nyuma z'uko yarahira karengwa yuko niyo togwa azoca atangura intambara ku gihugu cy'u Rwanda. Mbahaye kaze Agathon Rwasa wewe yarahiriye na cyane gushira ukuri ahagaragara. Abasirikari batari bakenga mu gihugu cy'u Burundi bobo barahiriye gutembagaza Perezida Evariste ndayishimiye ategerezwa kugwa mu gihugu ca Kongo. Amakuru akomeye cyane mu buryo bw'idonido. Eka nsubire rero ndagwe kaze nshuti munywanyi wacu kuri umviriza amakuru yacu herereye irya nino ku migane makungu ya kure abatwumviriza muherereye irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Eka ndagwe kaze nshuti munywanyi wacu kuri umviriza amakuru yacu herereye nga mu gihugu cacu cy'u Burundi mu makomine agiye atandukanye mu bisata bitandukanye vy'igihugu. Mwese muhaye kaze muri aya makuru akomeye cyane twabateguriye. Eka rero nsubire ndagukengurukije cyane nshuti munywanyi kuri waje gupyonda ijambo sabone kuri we utarabikora akaniko karyo ndagusoma muri kumusi video urabanditse ijambo sabone pyonde ko uracho narakazugira nawe nyene pyonde ko hamba tuje turabana amakuru y'ibigano dutambutsa kuri Burundi News TV. Ndabibutse yuko ayira amakuru avugwa mu bisata bitandukanye gisata ca politique umutekano n'agateka zina muntu mukatorezwa no mugwa amenyesha amakuru umuhinga akorera nga mu gihugu cy'u Burundi n'abandi bakorera irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Ingingo nkuru turazifatira ku makuru akomeye cyane mwamwatorejwe n'umugwa wamenyesha amakuru umuhinga. Mbahaye kaze umushinga amateka Agathon Rwasa urongoye umugambwe wa mbere utavuga rumwe n'uri ku butegetsi. Iyo mugambwe akaba ari uwa CNL. Agathon Rwasa iyo bariko aragarukana ikizere na cyane mu banyagihugu aho nanone bahejeje kugaragaza umubabaro yuko intwaro ya Perezida Evariste ndayishimiye bagiramije. Evariste ndayishimiye mu nyuma z'uko afashe ingingo ikomeye cyane yo guhohotera no kugaba ibikorwa bitandukanye n'ibitero bikomeye cyane ku mugambwe wa mbere utavuga rumwe n'uri ku butegetsi. Evariste ndayishimiye yaragirizwa ibikorwa bitandukanye vyo kugerageza gutanga itegeko ku mushikiranganje w'intwaro yo hagati Martin Niteretse mu guhungabanya umutekano w'abene igihugu. Umushikiranganje w'intwaro yo hagati Martin Niteretse yaheruka gutanga itegeko ryo kugara urubibe. Ivyo vyose vyabaye atanteguza mu gihugu cy'u Burundi aho abarwiza atunga batari bake barahuye n'uruhombo ruteye ubwoba. Umushinga amateka Agathon Rwasa iyo bahejeje gufata ingingo ikomeye cyane nk'utegerezwa gusubirira umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste ndayishimiye. Umugambwe wa CNL witeguriye gusubirira umugambwe CNDD-FDD gusa biracagoranye cyane ariko ukuri kugiye ahagaragara. Nyemera tuze kwigaruka ko mu makuru akomeye cyane yejeje kudushikira. Abatari bake bahejeje gutangaza yuko Perezida Evariste ndayishimiye ategerezwa kugwa mu gihugu ca Kongo nkuko amasoko yacu muri Etat Major mu nama kadundura yaraye ibaye muri ijoro rya hese aho nanone General Prime Niyongabo umushikiranganje wa mbere Gervendira ko buce batazera ndakugarika baheruka na cyane gushikiriza yuko ari ibitariko biragenda neza nga mu gihugu cy'u Burundi. Nubwo biruko hariko haribonekezamwo utwigoro duteye ubwoba.
turaza kubigaruka ko mu makuru akomeye cyane hejeje kudushikira nga mu gihugu cy'u Burundi. Mbibutse yuko bibaye mu nyuma z'uko Perezida Evariste Ndayishimiye yejeje kwandikisha amateka mu gihugu ca Kongo, aho imbere y'abaperezida bashika 17 nanone yagaragaye nk'umuperezida akunzwe cyane n'abanyekongo. Ni nyuma yuko na cane kengurukirwa cyane mu bikorwa bitandukanye vyo kurungika abasirikani n'imbonera kure muri ico gihugu. Ni nyuma yuko Perezida Evariste Ndayishimiye afashe ingingo ikomeye cyane yo kurungika abasirikari bacu b'u Burundi kumvo z'umutekano wo muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Abo basirikari barungitswe hamwe n'urwaruka rw'umugambwe ku butegetsi wa FDLR imbonera kure. Ni mu nyuma z'uko amakuru akomeye cyane yeje kudushikira ivyo vyose binezereje abanyekongo, ariko abarundi muri rusange turababaye, turashavuye bivanye n'ivyo Perezida Evariste Ndayishimiye yakoreye abasirikari bacu b'u Burundi. Mu minsi iheze umukuru w'umugambwe ku butegetsi wa FDLR Colonel Senateri Reverien Ndikuriyo yamenyesheje yuko igisirikare cy'u Burundi cononekaye, na cane ko atabasirikare u Burundi busigaranye. Vyabaye mu nyuma z'uko abasirikari batari bake bahejeje gupfira muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo mu ntambara yidatahura. Nyamara Evariste Ndayishimiye wewe akaba yibonekeza mu bikorwa bitandukanye vyo kurondera inzabu, amahera n'ibindi bitandukanye vyo gushira ku mufuko wiwe. Imiryango yabuze ababo gushika ngo ntironswa ishumbusho, imbonera kure zoba nazo zigiye gutangura kurungikwa mu makungu. Amakuru akomeye cyane yeje kudushikira turaza kuyagaruka ko mu buryo bw'idonido kandi dutanga umuco. Nayo Felix Antoine Tshisekedi nyemera tumutangurire ko muri aya makuru akomeye cyane twabateguriye. Mu nyuma turaza kugaruka kuri aya avugwa nga mu gihugu cy'u Burundi. Evariste Ndayishimiye kuri ubu ngubu arakengurukirwa cyane n'abanyekongo. Nayo Felix Antoine Tshisekedi wa Kongo araharahirira kurongora igihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo ku munsi w'ejo waheze. N'ivyo vyose vyahejeje kuba, aho nanone hari hitabwe abaperezida bashika 18. Evariste Ndayishimiye niwe yafashwe nk'uwakarorero. Ni vyateye agashavu abaperezida batari bakeye, abo babona yuko ibikorwa bitandukanye vyahakanywe n'igihugu cy'u Burundi nko kurungika abasirikari n'imbonera kure, na cane mu gihugu ca Kongo gushura umuhari wa M23. Ivyo vyose mbibutse yuko igihugu cacu cy'u Burundi cahejeje cibihakana kikiyamiriza kure iyo ngendo, kivuga yuko atamusirikari n'umwe w'u Burundi yarungitswe kugwanya umuhari wa M23. Ariko imbere y'abaperezida isenze, abasirikari isenze, bamwe mu banyagihugu na cane haciye havugwa yuko Evariste Ndayishimiye ari umwe mu bagize urara rukomeye cyane mu kugwanya gasumburutso k'igihugu cy'u Rwanda. Vyo baribi mbibutse yuko Felix Antoine Tshisekedi gushika ngo rero amatora yiwe yaranzemwo akajagari kenshi cyane, bitangazwa n'ibimenyesha makuru bitandukanye vyo mu gihugu ca Kongo. Afise ikindi ciringo c'imyaka 5 co guteza imbere ubutunzi bw'igihugu, aho abantu barenga ibice 70 bari nanone mu bukene nyakuje. Intambara nayo imaze imyaka irenga 20 ikaba nanone yarasesereje ubuzima bw'abantu imiliyoni n'imiliyoni ni mu gihugu ca Kongo. None Tshisekedi arashobora kuzana amahoro arindiriwe igihe kirekire n'abanyagihugu, canke intambara nivyo yemeje gukora kugiye ariko ariyamaza, ariko avuga yuko azobandanya agwanye igihugu kibanye cy'u Rwanda, azoshobora na cane kuburizamwo amahirwe na cane yo kugarukana amahoro, aho gutorera umuti ivyo bibazo vyose binyujijwe mu biganiro na diplomasi. Mu myiyamamazo yiwe yose Tshisekedi yiyemeje kurangiza intambara iri mu buseruko bwa Kongo. Ni mu nyuma z'uko imigwi myinshi yitwaje ibigwanisho harimo umugwi na cane wa M23 ugwanira kwigarurira na cane uburero butandukanye buhari, harimo inzabu, diyama, ibindi bitandukanye. Ikirenze ko muri ivyo vyose M23 igwanira uburenganzira bwayo, agateka kazina muntu k'abanyekongo bariko baragirirwa ihonyabwoko n'urwaruka na cane rwo muri ico gihugu rw'inkoramabi bita wazarendo rufashanya n'igisirikare cacu cy'u Burundi n'imbonera kure z'umuhari w'urwaruko rw'umugambwe ku butegetsi wa FDLR n'imigwi y'inyeshamba irimwo FDLR igwanya ubutaka bw'u Rwanda. Biraboneka yuko igihugu cacu cy'u Burundi ahubwo nyene coba gihejeje kwibonekeza mu bikorwa bitandukanye, na nivyo rero vyaganutswe ko na Agathon Rwasa asaba Perezida Evariste Ndayishimiye gushura na cane ibikorwa bitandukanye kandi akivavanura n'ibikorwa bitandukanye n'amasezerano yiwe na Perezida Felix Antoine Tshisekedi, aho umushikiranganje w'intwaro yo hagati Martin Nditeretse yaheruka gushikiriza yuko u Rwanda ari umubanyi mubi. Igikenewe kuri ibi vyose harakenewe ibiganiro aho gushira intambara imbere.
Kuri ubu ngubu amakuru akomeye cyane yeje kudushikira mu mwaka weze haradutse intambara hagati y'iyo migwi inyuma y'amezi atari makeyi y'agahengwe ituma habaho ibitigiri na cyane vy'abantu batari bakeyi imiliyoni zishika 6.9 kitari bwigere kiboneka. Abona bataye izabo muri ico gihugu ca Kongo, ivyo bivugwa na ONU. Kugira ngo nanone ivyo vyose bibandanye kandi kugira ngo Felix Antoine Tshisekedi aheze ico kibazo arakeneye guhindura intumbero yiwe akareka ibikorwa vya gisirikari vy'ikiringo gito ahubwo agashira inguvu na cyane ku ngingo no ku ngisho irama nkuko Richard Monclef nanone umuyobozi ajejwe imigambi mwishirahamwe International Crisis Group yabibwiye ibamenyesha makuru batandukanye bo baba Burundi News TV no kumenyesha makuru bitandukanye nk'ivya BBC. Perezida Felix Antoine Tshisekedi n'abandi bakuru b'ibihugu vya Afrika baratanguye ibiganiro bizwi nk'ivya Nairobi na Rwanda mu twigoro dutandukanye two kugarukana umutekano biciye mu bikorwa vya gisirikari na politiki, ariko ivyo biganiro bisa n'ivyahagaze. Ni mu nyuma z'uko uwo mukuru w'igihugu ca Kongo yaciye atera kamo umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi Evariste ndayishimiye na cane ko abona yuko ari we nyene yo mufasha mu bikorwa bitandukanye vyo gutangura intambara ku gihugu c'u Rwanda. Uwo mukuru w'igihugu ca Kongo ntiyigeze yitaho umugambi ukomeye cane n'umwe w'amahoro muri iyo ntumbero na cane no muri ivyo biganiro vyari vyabereye hagati y'ivyo bihugu mu masezerano akomeye cane y'u Rwanda, nk'uko nanone bivugwa n'uwo muvugizi akomeye cane w'ishiramwe International Crisis Group. Yongeye ko ati akeneye kugira imigambi y'igihe kirekire mu gushiramwo igisata cijejwe umutekano, areke na cane gushira icizere cishi mu nyishu z'ikiringo gito. Mu twigoro twa gisirikari twafashwe na perezida mu kiringo ciwe ca mbere harimwo amategeko nkayo igihugu co mu ntambara mu ntara za Ituri na Kivu ya ruguru muri 2021 yaragerageje kugarukana umutekano mu kugena abategetsi ba gisirikari basubirira ubutegetsi bw'abasivili muri utwo turere. Hambavu y'ivyo perezida yahataniye na cane kandi yanahatiwe kwinjiza mu gisirikari ibihumbi n'ibihumbi vy'urwaruka, ni mu gihe abo bo batazirwa abawazarendo. Mu gihe nanone yatanguje n'ibikorwa bitandukanye vyo kwaka ibigwanisho abavyitwaje batabifitiye uruhusha, ni mu ntumbero yo gusubiza mu buzima busanzwe abahoze ari abagwanyi. Abatavuga rumwe nawe bavuga ko utwo twigoro twarananiwe kugabanya intambara zibera mu buseruko, naho Tshisekedi akavuga ko hari ico twashitseko. Mu kwezi kwa Munyonyo guheze umwaka wa 2023 yabwiye inama nshingamateka ko habaye igabanuka ry'ubutare bujabuka imbibe, aribwo nanone butuma intambara zongerekana co kimwe n'igabanuka ry'imishamirano na cane yibandanye kandi yibonekeza muri ico gihugu no gusubizwa ko na cane ku butegetsi. Perezida Felix Antoine Tshisekedi kandi yavuze ko kwirukana ingabo z'akarere ka Afrika y'ubuseruko nanone zari zaje kuja hagati muri iyo ntambara ko na cane zasubiriwe n'iza SADC bizofasha mu kugarukana umutekano muri ico gihugu bigahushura umwari wa M23. Bibaye mu nyuma z'uko perezida Evariste Ndayishimiye wewe akengurukirwa cane n'abanyekongo, mu nyuma z'uko biboneka yuko ari we nyene yafashije perezida Felix Antoine Tshisekedi ngo mu kugarukana umutekano muri ico gihugu. Mu kwezi kwa Gitugutu guheze umwaka wa 2023 leta ya Kongo yavuze ko ishobora kutongereza ikiringo c'ingabo z'akarere k'ubuseruko bwa Afrika EAC. Inyuma y'imisi itari mikeyi abategetsi ba Kongo bidogera umwimbo muke w'izo ngabo. Ni mu nyuma z'uko mu kwezi guheze nanone umushikiranganje wa Kongo ajejwe imigenderanire yavuze ko ingabo zo mu karere ko mu bumanuko bwa Afrika SADC na cane zahawe inshingano yo gufasha mu mugongo igisirikari ca Kongo mu kugwanya no mu gutuza umugwi wa M23 n'indi mihari yitwaje ibigwanisho ibandanya guhungabanya amahoro n'umutekano muri ico gihugu ca Kongo. Hasigaye kuraba nimba SADC izoshobora kugwanya imigwi yose yitwaje ibigwanisho muri ico gihugu ca Kongo. Ingabo zaje imbere yayo ni mu nyuma z'uko harimwo n'ingabo za ONU ziri muri ico gihugu kuva mu mwaka w'1999 zarananiwe muri ico gikorwa co guhushura iyo migwi yitwaje ibigwanisho na cane umwari wa M23 bigaragara yuko ufise ico uriko uragwanira muri ico gihugu. Bitegekanijwe ko ingabo za ONU ziri mu butumwa bwa MONUSCO na cane ziba zarangije kuva muri ico gihugu ca Kongo mu mpera z'uyu mwaka, inyuma yaho leta ya Tshisekedi izagirije kuko ataco zashitseko kuva zohashika muri ico gihugu mu misi itari mikeyi zimaze muri ico gihugu ca Kongo.
Kuri ubu umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye mu rugendo rwe arimwe muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, nkuko twabibabwiye mu fiyofunyo twababwiye yuko na cane ariko aragirisha ibiganiro bikomeye cyane n'urwaruka na cane rw'abanyekongo, harimo bamwe mu bagize umugwi w'inyeshamba wa FDLR ugwanya igihugu cy'u Rwanda. Abihwezi vya politiki mu karere k'ibiyaga binini nga mu gihugu cy'u Burundi batanguye kwibaza ingene Perezida Evariste Ndayishimiye yogirisha ibiganiro na cane bamwe mu rwaruka bafise uruhara rukomeye cyane mu guhungabanya umutekano w'ikindi gihugu, aho kubagira inama no gutanga ibiganiro na cane biganukana amahoro, aho guteza imbere ibikorwa bitandukanye bijanye no gutangura intambara. Perezida Evariste Ndayishimiye yatanguye kwagirizwa kuba ariko arakorana n'umugwi w'inyeshamba wa FDLR. Ni mu nyuma zo kwamenyekanya amakuru yuko bamwe mu buri abo bagwanyi bageze uwo mugwi w'inyeshamba bajeje guhabwa indaro mu gihugu cacu Burundi. Ku munsi w'ejo niho bishikiye ngaha mu gihugu cy'u Burundi, ubwo nyene baciye barungikwa na cane gutanga imapu mu ishamba cimeza ry'ikibira, niko amasoko yacu mu gisirikare avyemeza. Kuri ubu ngubu mu mubonano uza kubera na cane ahitwa muri Fleuve Congo Hotel mu mugwa mukuru w'Kinshasa, biravugwa yuko Perezida Evariste Ndayishimiye akaba asanzwe ari imboneza y'urwaruka mu bijanye n'amahoro n'umutekano ku rwego rwa Afurika, nkuko yashizwe ko na cane n'umuryango w'ubumwe bwa Afurika. Ku munsi w'ejo mu birori bikomeye cyane, Evariste Ndayishimiye n'umwe mu bakomeye amashi menshi cyane n'abanyagihugu abanyekongo muri rusange. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi yakomeye amashi n'abakongomani bari bitavye ibirori mu nyuma z'uko Felix Antoine Tshisekedi wewe afata nk'uwakarorero na cane biboneka yuko ari we nyene yibonekeza mu bikorwa bitandukanye byo gutanguza no gutangaza amajambo akomeye cyane ku gihugu cy'u Rwanda. Biboneka yuko ngo igihugu cy'u Rwanda na cane kiriko kiratuzwa na Perezida Evariste Ndayishimiye, aho yafata ingingo ikomeye cyane yo gukugara umupaka uhuza igihugu cy'u Rwanda n'igihugu cy'u Burundi. Abatari bakenga mu gihugu cy'u Burundi ntibanezerewe n'iyo ngendo. Biboneka yuko abatari bakenga mu gihugu cy'u Burundi babona yuko iyo ngendo ya Perezida Evariste Ndayishimiye itari ikwiriye. Nyemerera twiganukire ku makuru akomeye cyane avugwa nga mu gihugu cacu Burundi, nyuma yuko Perezida Evariste Ndayishimiye yatanguye kwiyamirizwa n'abatari bakenga mu gihugu cacu Burundi, aho babona yuko ingendo yiwe ari kwega akarambaraye, aho Perezida Evariste Ndayishimiye yavuga yuko igihugu cy'u Rwanda ari umubanyi mubi cyane, akemanga ashigikiye Perezida Felix Antoine Tshisekedi watangaje ibikorwa bitandukanye vyo gushira urwango mu banyagihugu b'abanyekongo na cane bari muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Vyaboneka yuko abo bose bariko barashakirwa agateka kabo n'umwari wa M23. Umushingamateka Agathon Rwasa amenyesha yuko Evariste Ndayishimiye vyihuse ategerezwa gushira umukono na cane ku masezerano afuta ingingo ikomeye cyane yo kugara urubibe, na cane ko biboneka yuko iyo ngendo atariyo. Biboneka yuko na cane Evariste Ndayishimiye ibi vyose ariko arakora ataneze y'abanyagihugu ariko aripfuza. Evariste Ndayishimiye ariko ariyamirizwa n'abatari bakeyi. Kuri rigenekerezo niho nyene izindi impapuro zatanguye gutoragurwa na cane mu marembo mu bwinjiriro bw'ikirimba c'umukuru w'igihugu. Biboneka yuko izo mpapuro zitariko umukono. Evariste Ndayishimiye iyo batazoshika nga mu gihugu cy'u Burundi akirongoye igihugu cy'u Burundi, mu nyuma z'uko General Prime Niyongabo n'umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca bataziranda kugarika mu isazi ribuze bajeje kugirana ibiganiro bikomeye cyane n'abamenyesha amakuru batandukanye. Amakuru akomeye cyane yejeje kudushikira turibuze kubashikiriza ikiyago c'umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca bataziranda kugarika. Ku munsi w'ejo niho hakwiragijwe inkuru ziteye ubwoba bivugwa yuko Evariste Ndayishimiye yajeje gutembagazwa. Ariko ivyo vyose abagendanira umukuru w'igihugu babizigirwa baciye baramenyeshwa ibijanye no gutembagaza Perezida Evariste Ndayishimiye. Umutekano waciye wongerezwa ku radio n'imbonesha kure vy'igihugu RTNB. Amakuru akomeye cyane amenyesha yuko abatari bake batanguye kwiyamiriza Perezida Evariste Ndayishimiye. Ivyo yabaye mu mwaka wa 2015 vyabejeje kwisubiramo. Amakuru akomeye cyane ava muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ho bari umugambi ukomeye cyane wo gukorora indege ya Perezida Evariste Ndayishimiye izoba imushikana nga mu gihugu cacu Burundi, mu nyuma yo guheza urugendo rukomeye cyane no kugirana ibiganiro bikomeye cyane n'urwaruka rw'inkora bara muri ico gihugu ca Kongo. Evariste Ndayishimiye akaba na generale umukuru w'imbonera kurenga mu gihugu cy'u Burundi, akaba amenyesha yuko na cane azobandanya mu gufashanya na Perezida Felix Antoine Tshisekedi mu bikorwa vyo kugwanya agasomborotse k'igihugu cy'u Rwanda. Abatari bakeyi bariyumvira ivyo ayo majambo asiguye,
abatari bake bakamenyesha yuko hagati aho igihugu cy'u Burundi coba kigiye kwisanga mu ntambara ikomeye cyane, aho nanone aho Kongo yoba itobandanije mu kwibonekeza mu amajambo biraboneka yuko yaciye yimukira kuri Perezida Evariste Ndayishimiye. Iboneka yuko Perezida Evariste Ndayishimiye yamashikiriza yuko na cyane igihugu cy'u Rwanda ari umubanyi mubi. Amakuru akomeye cyane yeje kudushikira yemeza yuko Perezida Evariste Ndayishimiye yagirana ibiganiro n'umukuru w'igihugu cy'u Buganda, ubwo umukuru w'igihugu cy'u Buganda yamenyesha Perezida Evariste Ndayishimiye yuko akwiye gufata ingingo ikomeye cyane yo kwisubirako kubijanye no gupfunga umupaka uhuza igihugu cy'u Burundi n'igihugu cy'u Rwanda. Biboneka yuko bibangamira uruja n'uruza rw'abantu, iterambere rusange mu banyagihugu bo muri ivyo bihugu vyombi, igihugu cy'u Burundi, igihugu cy'u Rwanda, tutaretse n'igihugu cy'u Buganda. Amakuru akomeye cyane Evariste Ndayishimiye yoba atarumvise ibijanye n'ivyo biganiro, yamara amakuru akomeye cyane yeje kudushikira aho bari umugambi ukomeye cyane na cyane wateguwe na bamwe mu batavuga rumwe na Perezida Evariste Ndayishimiye. Abo yabogoje mu mabanga bariko barategura umugambi ukomeye cyane kubiriko biraza kubera mu gihugu cy'u Burundi. Amakuru akomeye cyane ajeje kudushikira mugabo biravugwa yuko ku kibuga c'indege hiteguriwe na cyane abasirikare bashobora gukorora indege yunguruza umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Abahanuzi biwe bamuhanurira kudashika mu gihugu cy'u Burundi kuri rigenekerezo, yamara Perezida Evariste Ndayishimiye nk'utama yumva bimwe mu vyo abahanuzi biwe bamusigurira. Biraboneka yuko ashobora kuza kubonera nk'ico imbwa yaboneye ku mugezi ku kibuga c'indege citiriwe Melchior Ndadaye i Bujumbura. Nkuko amakuru akomeye cyane turonka mu biro vy'umukuru w'igihugu avyemeza, biraboneka yuko abahanuzi batari bake bahejeje guhanura yuko Evariste Ndayishimiye ashobora guhura n'ivyago bikomeye cyane. Nyemera tuze kuyagarukako. Evariste Ndayishimiye yatanze itegeko rikomeye cyane ry'uko ikibira cyose gikikuzwa n'abasirikare. Ni mu nyuma z'uko imyimenyerezo y'imbonerakure, igipolisi n'igisirikare ibandanije. Abajenerali batari bakeyi kuri ubu ngubu ntibashimye iyo ngendo. Mbibutse yuko abajenerali bagira uruhare rukomeye cyane mu kwankira Pascal Njabenda yuko yosubirira umuyisi Perezida Petero Nkurunziza, aribo nyene bifatiye mu minwe iki kibazo ca Perezida Evariste Ndayishimiye. Nyemera tuze kuyigaruka ko mu makuru akomeye cyane twabateguriye.